rero nakubwira Yves Emile Nsuwe avuga ati inoti bari batwemereye inoti batanze muri CAF Federation mugiye ko murakekaguye amafaranga ntimwayatanga hagera naho twabuze ivyo twambara turavyirihira turagira ibinabiriya ariko mwebwe muteye isoni sinumva n'igituma mwaje muduherekeza mwaje kuja munyonyeze amafaranga y'igihugu mwebwe rero ntimunakwiye no kuba muri federation muri abantu babi bavyumvise batako bavuga ati uyu muntu ariko aturengera aho bikinana bose bati turamushigikiye ati kuko ivyo bintu ni ibintu biteye isoni we wamaze kubibona kuko ahanini twanabonye nibiboneka ko ujya musora ashobora kuba yaravukiye ndetse no mu gihugu ca Espagne kuko murazi ko yakiniye n'abayisware ba Espagne ariko aravuga ati jewe kumurengera abavyeyi banje nabahariya muri Guinea Equatorial azokina Guinea Equatorial ariko asanga ya manyanga menshi rero kuri aya manyanga yavye ati ibintu birarengeje jewe ivyo nakoze nabikoze sinzosogaruka mu rwanyu ndasezeye ndamanitse ibirato mu mugwise ka gihugu wa Guinea Equatorial. Numugabo yagaragaje ibintu byinshi bitameze neza muri Federation ya Guinea Equatorial. Uyu ni kapiteni, uyu no mukinyi w'imyaka 34. Kiki benshi bavuze bati yari mu mwanya mwiza wo kuvuga koko no mukinyi naca ceranye nafise imyaka 34 yari nka kane yiwe ya nyuma nka raporo y'imyaka afise n'umukinyi yaronse opportunity y'ikuvugira benshi abakenye benshi ubona ko bari bafise ku mutima mugabo batovyubahuka nyene kuko bo baracafise iyo kariyeri imbere yabo mugabo yuwewe kubera avuga ati jewe biranashoboka nuko ncasezero no musi mfise inyungu kupfuma ngenda mvuze bitagendeka neza ngaha muri no federation kurusha kubihura nyene ngo ngene ntavuze rero ubona ko nibintu yavuze nibintu yagarutse ko ubu yasezeye mugabo yaramaze imisi yarabivuze apreka ariko kandi no umwe mu bakenyi bitwaye neza cyane uyu ni meilleur buteur wa kani heruka yo muri Côte d'Ivoire Emilio Nsuwe ibitsindo bitanu meilleur buteur ibitsindo bitanu Côte d'Ivoire mu bitsindo bine batsinzwe na Guinea Equatorial baramwumvise muri bibiri yabatsinze bibiri no umwe mu bakenyi bahesezeye neza ni bamwe mu bakenyi kikiba muri kane duhora tubabona umukenyi nk'uyu Emilio Nsuwe arasa cyane no mukinyi yigeze gukinira Ghana uyu yakina mu cice ca gatatu hari umukinyi yigeze gukinira Ghana urumva muri kane nyimba ari ya 2010 ibintu nk'ivyo bamwita gute Ghana cyari kigabo kivyibushe cikiyataka cikipara gutya cikipara Junior Agogo urakoze cyane urakoze pe donc nabakinyi baza bakagira izo kane inyuma imbere ya kano gasanga ntawe wari ubazi n'inyuma ya kano kababurira irenge muka bakagira nyene bakaprofitiyo kane bagakora ikintu kidasanzwe barabaho na millions wese nibaza ko ari abantu benshi bari bamuzi mugabo ubu mu mateka ya kane 2023 tuzoguma tuvuga tuti harabaye nuko nso bavuga ati ndamanitse ibirato ndafasha retraite mu gisagara wa Guinea Equatorial ati kuko iriko biraberayo namanyanga yigira gusa ati musigane ivyanyu jewe nisi igiyambaye nuko abasiza avuze ijambo benshi botinye kuvuga kandi si wa wundi agize ikintu avuga ati we nabwo ugira ikintu nta nico wadufashije n'umuntu meilleur buteur muri CAN ntaco rero uwo mushinja uvuga ngo ntaco maze nuko Yves dusimbira hariya mu Rwanda ku munsi wejo umugwi wiswe Gasogi mu gikombe c'amahoro urasezerera APR sezerera APR match are ubusa kubundi match ubusa kubundi baja muri za penalty Gasogi irahira umugwi wa APR Gasogi ifite mu president wabo yitwa Kensi afisa ya majambo bamuntu we Yves agukubitiye amajambo agenda muri sara akavuga ati APR ntimvana ngaha kandi ko vyagenze APR rero irasezera umugwi nako umugwi wa Gasogi usezera umugwi wa APR ija muri demi final ikazoca ihura n'umugwi wa Police kazora muri demi final na Police babe batsindanye igitsindo kumwe ko kindi ubusa kubundi Gasogi ubusa kubundi bacaja mu penalty
match ari ubusa ku bundi, match otubusa ku bundi, waje ama penalty Gasogi na penalty zine kuri zitatu menga. Perezida Kensi kabisa afise na radio na televiziyo buriya. Uyu mugabo iyo avuze afise na radio na televiziyo kiki. Bitwa TV1. Uyu mugabo agira amajambo sha. Radio 1 na TV1. Ni wiwe. Nayimenye kera narakunda cyane umujuraliste yikora ko yitwa Rutamo Elia. Rutamo Elia wigeze kumumenya umuntu? Ari mu bajurnaliste ba sport nakunze kurusha abandi. Ariko ga Yves rero Kensi no mugabo nkuko wabivuze n'umugabo w'amajambo menshi ashobora kuba umupresident akaba n'umufana wa equipe yiwe yigira kuri media. Donc uyu mupresident nyimba kubaze nka football muri Tanzania ni Manara yibereya nukuri. Ejo rero yavuze ngo iyi equipe ya APR iserukira ingabo z'igihugu. Ngo ndagenda nambaye yayagiye yambaye umwambaro w'ingabo z'igihugu, yayambaye teni ya gisirikare, ngo genda ngo abatsinda ngo yambaye n'umwambaro wakizirikare. Mugabo je ndamwemera kabisa. Arabiryosha ari mu bantu ba mbere. Nubwo ari wenda kwemera kabisa. Ari mu bantu ba mbere baryosha iriya ntuzenya. Iriya championnat y'u Rwanda. Nuko rero yarabakuyemwo n'umugurero wa Police ukina n'umugwi wa Gasogi, ariko hariya dukeza cyane gose umumenyereza hari ngo Francis batazira Mbaya n'umugwi wa Bugesera. Mbaya avuye mu Rwanda ahaye igikombe c'amahoro umugwi witwa Rayon Sport, agiye mu gwa Sofapaka ntivyagenda neza, agaruka mu Rwanda avuga imigwi myinshi aramurondeye ikomeye Yves, ariko avuga ati jewe ndagiye muri Bugesera kumburengira ngo ivyo baganiriye vyari vyiza, ariko uri kuravyumva Bugesera iri mu bibanza atari vyiza hariya muri championnat yo mu Rwanda. Ariko aravuga ati jewe Bugesera ndayifata nk'umumenyereza kabisa akomeye mu Rwanda, n'umurundi yaraciye ngo mu migwi ngaha muri Vitaro murazi ko yaciyeho, muri za LRB yaraciyemwo mu mugwi 3e division wiswe Ancien Tanganyika, yarawuciyemwo aho menyereza atumenyereza tutwaga igikombe ca 3e division, nuko afata wiswe Bugesera. Hamwe amata yo kwiyumvira ati uyu mugabo ibanga afise cy'igikombe nirihe, ase muri demi finale atsinze umugwi wa Mukura Victor. Rero hari ngo Francis kabisa ariko abikora neza, nubwo umugwi arimwo bamwe bamavuga ati n'umugwi wayabaye, ariko agiye demi finale n'umugwi wa Rayon Sport, hama Police azocokina n'umugwi wa Gasogi. Dukeza cyane gose umurundi wacu hari ngo Francis ariko aravyingenzemo neza hariya mu gihugu cy'u Rwanda.